bamwita Ejide siniremera kuva mu ntara nziza ya Muramvya. Indirimbo ni Imana irakunda Burundi kandi ikunda n'abarundi nawe iragukunda. Hejuru y'amajuru mwijuru hari Imana rurema tariki igigwamana. Ngojea uone baraka za Yesu. Ngojea uone baraka za Yesu. Mimi nilingojea sasa nimepata Mimi nilingojea sasa nimepata Sasa hivi Mungu wangu muumba wa vyote, kupokea utukufu, heshima na uweza. Umvirijwe bamwita Pastor Yusto Nesmo. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Imana yacu yagiye itabara Burundi, igihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe Imana itakoreye ibyiza. Imana yacu ni nyiri cyubahiro. Amen, amen. Hejuru y'amajuru mwijuru hari Imana. Reka tubaze tubaramutse amahoro y'Imana tubahe n'ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro cyo kuri Tarsis Hope Ministry TV. Tubashimire ko mudegesha kudukurikirana ko bukeye cyangwa ko bwije ko mujyamye cyangwa muvyutse. Igihugu cy'u Burundi Ni Mr. Poro, ni Protector Kingiwe, ni Mr. we engarutse no munsi. Imana yarumvise Ariko kandi banze nshimire abo mazi imisi bona babikora neza hano. mu Burundi na Imana. Waje muri episode ya 11 yari Maîtresse Kabor. Barundi byatangaje Waje muri episode ya 12 yari Nana atuza bien. babonye Imana. Tuzabye nyawale tuba bien. Nombaza. Barundi banezerwe Biramusha. Imana rurema. Nanje ndagarutse kare cike cyose nje mbashushe mbameze neza mbameze bien. Barundi mwe Ni Protector Kingiwe nk'ibisanzwe. Nanje ndaje muri episode ya 13. matembe kuko na Murundi n'umwema. Ariho ntago sintacu wambaye. Abo rero babikoze neza tubashimire mu baye amashugwe yabo bagihema batarahwana bijya byo kuyatwara ku kaburi bijya n'ibiki. Yazane mu yabahe ukuntu ufatisha uko karishishira ukarishira kiza dimire ukagira ukunyene ukacuza nukamuti wabigejeje neza. Mu binyarutse rero tugihema. Nuko dutanguranye n'ino ndirimbo n'umuririmbyi yitwa Ejide siniremera. Umuririmbyi w'umurundi avariya mu ntara nziza ya Muramvya muri zone Gatabo. Mu minsi yetse yaravize igiteramo. Twari twashize twarabonye ukuntu byari bimeze neza. Indirimbo yayise Imana irakunda Uburundi. Mbabwira ni Imana. Nana tuva bien. Bonjour. Bonjour. Meze neza. Ndashima. Yego sha. Imana irakunda Uburundi. Cyane cyane. Kandi nawe iragukunda. Amina ribosa. Ribosa. Kataye. Ndafashije. Nuko turi kumwe kandi na Papa Parfait nazo tukuramutse nawe. Murakoze cyane. Tumengo turaba mugufi. Riko Imana. Mikoro ntigusumba. Bani sawa? Ora Imana n'ukuri. Nigabana safi nazo nawe bonjour. Besigura iki? Muri babiri kandi urumwe. Babonye Imana. Uradoye. Turi na Kaboro kapo. Meze neza. Cyane gose. Sadrede. Wafungiye inyuma shinyo? Ndiko na beba gogo Gloria nazo bonjour nawe. Ega bazabagira magazine maremare nyina kanshanga kandi nta yavuze yose bashobora ngo wari hohoteye. Bonjour. Bonjour. Meze neza. Nguwe neza. Yego sha. Eka tugene nino ndirimbo numva atavyinshi novuga. Nta muntu
bamwita Ejide siniremera kuva ariya mu ntara nziza ya Muramvya. Indirimbo ni Imana irakunda Burundi kandi ikunda n'abarundi, nawe iragukunda. hejuru y'amajuru mw'ijuru hari imana rurema atari ikigirwamana. Iyo mana ikora ibikomeye kuko si ikigirwamana. Imana yakoreye ibikomeye igihugu c'Uburundi, kuko mu bihe vyari bikomeye yatabaye abarundi. Imana yarumvise amarira n'amaborogo y'abarundi, amashimwe ava mu Burundi nahamwe Imana rurema. Ivyo yakoreye abarundi vyatangaje amahanga, reka abarundi batambe babonye Imana Akadutambe nyene. reka abarundi banezerwe bishimiye Imana rurema. Yemwe barundi mwese duhimbaze Imana, kandi barundi mwese dutambire iyo Mana, tuyivugirize ingoma n'amashini n'inanga n'amakembe, kuko na murundi n'umwe Imana itakoreye ivyiza. Yemwe barundi mwese duhimbaze Imana, kandi barundi mwese dutambire iyo Mana, tuyivugirize ingoma n'amashini n'inanga n'amakembe, kuko na murundi n'umwe Imana itakoreye ivyiza. Ko nta murundi n'umwe Imana itakoreye ivyiza, twese yadukoreye ivyiza. None ntituri mu gihugu yaduhaye, tukajya ku buntu tukaryama ku buntu kwacu na Yesu tukifuza ku buntu. Iyo Mana mbabwira ni Imana umuremyi wa vyose, kandi iyo Mana bagenzi niyo yaremye isi yose. Muri isi Imana yaremye harimwo n'igihugu c'Uburundi. Iyo Mana rurema nasanze ikunda Uburundi. Iyo Mana rurema nukuri irakunda abarundi. Mu gihugu c'Uburundi twaciye mu bihe bigoye, ariko Imana Twaciye mu bihe bigoye ariko Imana rurema iradutabara, turacari bazima iradufasha. Imana nukuri cagumye ku Burundi, ikiganza c'uhora Imana nukuri cagumye ku Barundi, reka abarundi batambe babonye Imana rurema. Jipe moyo, oh, baba. Jipe moyo, oh, jipe moyo utashinda. Ekubandika na kubandwa tukarusana na muririmbyi mu gihugu ca Tanzania mwita Amani Masongwe. Kati jipe moyo rema mu mutima, ibiguhagaritse umutima none ko Imana ikunda Uburundi, bibwira uti egerayo. Jipe moyo, oh, baba. Jipe moyo, oh, jipe moyo utashinda. Eh, baba. Mateso ya mwenye haki baba ni mengi mno, mateso ya mwenye haki
Selemani Masongwe kupera mu gihugu ca Tanzania murimvye bikoze kuva kera avuze indirimbo nyinshi murimvye nakuze numva kandi nkunda namubazaniye rero nguye mwamwumvise gute kabo twagiye umwumvise gute Premara naho nashoboye kubyumva nakumengo ni ibintu bizima ubwo mbere yatangura avuga ngo jipe moya avuga ati niwihangane nihangana uzonesha oya gusa amaze kumva mu ivyo ba Isaka n'ivyo abana cyane umviye byerekeza by'Aburahamu by'abanje cyane oya iby'Aburahamu na Sara na Isaka maze kumva ayo mazina cyane kubera nahasomye aho hantu cyamenye ingene bigenda muri make yavuze ati jipe moyo utashinda tinure mehumura uzonesha araduha uburorero bw'abantu bose byagenze uko nyene mu nyuma abaranesha yavuga ati rorera ngoje uone baraka za Bwana chanya za Mungu ati mimi nilingoje sasa nimepata nini nimepata mke pesa bado pesa bado reka tusimbira no kwa Yusto Onesimo nawe imbere yuko tuja mu bikurikira umviriza Mtakatifu Mungu Mwenyezi uliyekuweko uliyeko utakaye kuja wastahili Mungu wangu Muumba wa vyote kupokea utukufu heshima na uweza mtakatifu Mungu Mwenyezi uliyekuweko uliyeko utakaye kuja wastahili Mungu wangu Muumba wa vyote kupokea utukufu heshima na uweza Yusto Onesimo ndirimbo yise takatifu Mtakatifu Mungu Mwenyezi uliyekuweko uliyeko utakaye kuja wastahili Mungu wangu Muumba wa vyote kupokea utukufu heshima na uweza mtakatifu Mungu Mwenyezi uliyekuweko uliyeko utakaye kuja wastahili Mungu wangu Muumba wa vyote kupokea utukufu heshima na uweza arabyibushe ariko wumva kakatwi Mtakatifu Mungu Mwenyezi uliyekuweko uliyeko utakaye kuja wastahili Mungu wangu Muumba wa vyote kupokea utukufu heshima na uweza mtakatifu
unastahili. Ni Houston Esmo rero ndabibutse ko ari umukozi w'Imana n'umupastor avuga ati mtakatifu mtakatifu. Niyo ndirimbo tuba turumviriza hano, indirimbo nziza cyane. Muramuzi ko twama twabazaniye indirimbo ziwe harimo Yesu ni muweza. Murayibuka? Ndirimbo tumva. Yesu ni muweza, Yesu ni muweza, ni muweza, anaweza yote. Alini twazanye vango ana njia nyingi Yesu, ana njia nyingi ya kutatua matatizo yetu. Umwese irimo kazo hariho gushugulikia no gutatua. Urumva ni bitero bitandukanye rero umwe wose umba avuze igitero camuvajije no kure niyo muri ryo duteramanye uno mwanya rero kandi tukaba tubona umwanya wahariwe kino kiganiro cy'ino show ugiye kurangira rero kandi twera tutabashimiye mwebwe mwese mwafashe akanya mukadukurikirana rero kandi dushimire nabo twari kumwe hariya ibubamfu bwanje hari Bebe Bera Gogo Gloria. Urumva ko amazina sigenze kwatondeka neza, tugushimire. Merci beaucoup. Bien. Hanyuma kandi imande wari Maîtresse Kaboro nawe tumushimire. Ni Maîtresse ubona neza ko bamwongeye ariko no musa Madrid ntameze uko kuntu. Hari ukuntu yarameze ni Kaboro. Tugushimire ko abanya natwe nawe. Murakoze cyane. Kaze nawe. Safi tugushimire nawe. Merci beaucoup. Atwumvira muri kaswe wo ntabireba. Tushimire Papa Parfait nazo nawe twari kumwe muri isho y'uno munsi. Ubonanitse ko ari episode ya 13 muri season ya 2. Asanteni sana. Tafika we. Somo tu. Asanteni sana. Somebari kuvuganye. Leko tushimire na tuva bien na Nadia. Tugushimire ko nawe twabanye neza. twabashimiye namwe. Murakoze cyane. Dushimire Manuel Graphic nubwo yashitse abanje kujya umushusho. Dushimire kandi abadukurikiranye mwese. Shoye no munsi nanirangiriye ariko ibiganiro bya hano biracabandanya. Akaryoshe ntigahora mu itama ariko kandi akaryoshe naho kagiye gasigaye hano iriga. Mana natwegira bya bindiro byo gira subscribe, partage, comment, like n'ibindi kugira ngo ibino bintu byaguhezege. Ntuvyigumana nawe wenyene ubishe eringe no kubandi. Bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.